none nka fondo turi umukobwa nagenda sinzi ko hari yindi zina rya fondote abakobwa mbona ngahare murabona ko ari abakobwa beza izina ni rya nyene the best queens 257 ugiye ukandika uca utubona hariko amanimero hariko ibintu amaservice atandukanye yose dukora ni ukuvuga nk'ubu cyane cyane nko mu manama y'ibihugu y'ama eglise canke mu mamanza ya mariage ama anniversaire urumva canke hari igihe na antelema bashaka kuba badukeneye aho hose turaparticipa tukaza tugakora ara nk'abarya abantu bakora ngira nko muri protocole y'abakuru ara kuguma ucunza ati urumva umuhagaze ku muryango n'uwinjiye tugenda kuba tumufatike kubera urumva umuntu yaguhaye amahera yiwe maze kutubwira ko ingene twambara twumvise ari ibintu dutegereza gukota umva ko dupataniramwo twe tuza twambaye neza twaberewe hama tugakorera urubanza neza bakunzi ba Major Talent TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye canke bivanye naho ari urabira ikiganiro ndabutse kuri micro ni Ange Irankunda inyuma ya kamera ni Young African wa mu cameraman wacu akazi atovye iyo ubona amasana ameze neza bariwe abikoze reka ndabaramutse ronga ndabaha ikaze mu kiganiro cacu n'umusi ndi kumwe n'abatumire beza abakobwa beza reka nabishije amajambo menshi ndabaha ikaze kuri micro zacu za Major Talent Tatine n'amahoro ni sawa umeze neza yego nawe yego ndashima umuntu yoba kubonye irya mbere bashaka kwitodora hazina kanya nitwa Tuyisabe Ange Charlene nkabamba nganya ni Bujumbura umutaonere abasitadine reka turamutse undi mudadagana n'amahoro umeze neza cyane namwe ku bantu baba bakubonye irya mbere canke baba batakuza ashaka kwitondora akazina kanya nitwa Inazgo Beride alias Papiyo alias Papiyo kubera iki Papiyo uraguruka oya singuruka nyene gusa ndetse kuguruka mu bw'ibindi sinzi impamvu babinyise Papiyo ku bantu baza akanyugunyugu muca muvyiha umwenyene imana si tubifatuka urumva gatesa okay Papiyo nawe uri umunyabujumbura nkuko mugenzi wacu ngatubwiye ko ari umutaonere oya gusa sindi umunyabujumbura gusa mbi Bujumbura yego nawe ubahe uvahe je mba mu bwiza downtown ndumva ndi kumwe n'abanyamuji gusa atari jewe shaho hariya reka ndavyikawuje reka ndabayikadire mu kiganiro cacu tuguma tuganire vyinshi bijanye muraza kuvyumva utagira jeme ndagusavye ibikore kugira ngo tubanzane dutezanya imbere ama commentaire murabe ingene abakobwa bacu basa neza mu kwa kundi nyene reka rero ndabahe kaze mu kiganiro kugira ngo tuyage mbega Ange yabazaniye abakobwa bakora iki canke agira tuyagira make abakobwa mbona ngahare murabona ko ari abakobwa beza ni beza uhaririye riyandike muri commentaire abo avuge basi bavuga ngo ntanyambita buragahonzi sivyo agahonza akanenge voilà yandika ati uyu muntu nabonye hari ahantu hatameze neza donc rero tutabishije amajambo menshi abakobwa n'abakobwa bikorera utwabo canke bisumamwo hano utuntu bakora bisumamwo kugira ngo baranka amahera y'agafondote amahera y'akarouge à lèvres amahera ya makeup murabona ko abakobwa basa neza baje biteguye kugira ngo batuyagira ibintu byinshi entreta reka ndabivuge ntaco baza kunkosora nimba nihenze n'abakobwa bakreye novuga yuko ari umuryango w'abakobwa benshi sinzi nimba ari 12 abakobwa 12 bakreye groupe yuko baza barakora ama service atandukanye
nimba wakoze urubanza urabatumako bafise page yabo bafise n'izina ryabo baranditswe muri leta barazwi bazwi n'amategeko mbega ico ciyumviro cavuye he iyo groupe yitwa gute murakoze cyane kuri ico kibazo izina ry'igroupe yacu ryitwa The Best Queens 257 yego iciyumviro cavuye hehe iciyumviro caje mu gihe tubona ko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ubuzima busigaye bugoye ukaba umushomeri igihe kirekire canke nturonka ikintu ushobora kwisumamwo basi ufumugura basi na fondote nka kurya babivuze hama tumaze kubona ibintu bimeze uko catumva ko twocrea groupe komsa tukaraba ko twoza turaronka amahera make make yego abantu bumva ngo gukaya groupe bakaye groupe mu biki bya bindi tumenyereye by'abagenzi ngo ama groupe iyo groupe yaje gutebera kuvuga iyo groupe uko twari abagenzi nkuko mugenzi wanje yabivuze twaragiye hamwe tuvuga ati murabona ubuzima buragoye nukuraba tugakaya ikintu kizodufasha nyamba tuzoronka nyamba z'abari 5 muga yavuye mu bintu twakoze twebwe n'iminwe yacu apana kwama duseka abantu dukeneye iki rero kubera ico ibintu by'amaservice byo gufasha ngaha mu Burundi cyane cyane Bujumbura basi barabimenyereye tuvuga ati kubera benshi mu iyo groupe barabaye igitega umwanya munini tuvuga ati reka tuyishire ko ari iy'igitega kubera ko igitega turi abambere babitanguje ibyo bintu urumva turafisemwe n'agashance kanini urumva tuvuga ati rero urumva nitwabikira bimeze uko abantu bazodufasha nkuko nawe wotwiyumvira natangwe kuyumvira ko deja ibaze bakunzi ba Mijo Talent murumva neze ko abakobwa bafise ishaka ryo gukora abakobwa bavuye hasi bahungu bagabo misore abakobwa bavuye hasi bako barikorera kugira ngo baronke amafondo temwara mu bagurira sivyo kare baro bakugurira shasha yego uri siko baro bakugurira rimwe uno musi rero ntibakikugurira oya kandi nguma ndonga amafaranga urumva yuko ico bakoze canke ico batanguye gukora caje hageze warugeze habi canke ari gihe wabubishaka ko bakugurira ugasanga aragukoshonya ati namahera mfise oya sinaringeze habi ariko narabona ko ntavuye hasi ngo nkore imbere yanje atari heza yego ati reka nkore voilà mwumvise groupe yabo ni the best ndanyerera my friend The Best Queen 257 ni groupe iri kuri Instagram urashobora kuyisanga no kuri Facebook kuma réseaux sociaux atandukanye narayiravye ndavuga ati abakobwa nibiki bazanye ibiki nabonye abakobwa beza cyane s'il je souligne beza cyane vuga ati none ibi bintu bavyimvire gute cangira ishaka rero ryo kuvuga uti reka ndabarondere vyarangoye ahanye aka programme kashise twarusha vyarangoye kugira ndabaronke ariko ndavuga ati vyanka bikunda ntegeza kubaronda kugira ngo bagire ico batuganiriza canke bagire ico batwigishije Beri uratubwiye yuko uba mu bwiza canke sinzi kuvuka ino nyene cane oya nari nakubwiye ati simvuki ino batubwiye neze ko ari abanyagitega groupe yawe yatanguriye igitega donc ivyo bakora byose babikorera igitega Charlene nivyo oya groupe Jean kubera irimwe abantu benshi b'igitega twayigize ibe yakreye igitega kubera ko ini Bujumbura ayo magroupe yuko asanze ari menshi cyane urumva twararavye natwe abagenzi twiganye durakrea amagroupe atagira ica tumare bimwe vy'ama blague mu kuvuga ama blague mugamo nyuma turiyumvira ati foke bitoherera ngaha tworondera ikintu dukrea komsa tukaza turaronka amahera make make basi hari umuntu yumvise ngo iri agree igitega mbega biho yanyira igitega mukorera igitega nyene canke bimeze gute uvuze ngo groupe yacu iri agree igitega ubushatse kuvuga gute shatse kuvuga ko kubera ko abantu bayirimwo benshi ari abanyagitega nico gituma iri agree igitega mugabe bitavuze ko ufise marche shaka kuduha ahari hose mu gihugu c'u Burundi turashobora kuhashika yego muretse kujabuka imbibi oya naho nyene hagize utwizera twobishobora bashaka kurondera ama passport cyangwa murazifise turazigenda
ngo barazigendana donc ngo iriagre igitega abantu abanyagitega murumva neza yuko mwaserukiwe n'abakobwa beza kandi aribo ba mbere babitanguje murumva neza yuko ari intambwe ikomeye cyane gitega yubaho baje urashaka kubwira iyo groupe irimwe ibiki mukora ibiki nibihe mudakora izwi gute mwavuze yuko izwi no muri leta izwi gute umuntu abakeneye bisaba iki cyane urakoze cyane hama groupe ibyo dukora twavuze ko ari dukora ama service mu gurumva ama service ni menshi ni kuvuga nk'ubu cyane cyane nko mu amanama y'ibihugu y'ama église canke mu mamanza ya mariage ama anniversaire urumva canke hari igihe na antelema bashaka kuba badukeneye aho hose turaparticipa tukaza tugakora hama kuvuga yuko tuzwi mu gihugu kuvuga twariyandika umva hariho ibintu mu bisanzwe the best queen nka association rero urumva kugira mu ya association hari ibintu bisaba ko myandikisha nk'ubuga kugira nk'ubunye jewe nk'ubu ndi muri groupe niravuga ati je ndarambiwe groupe ndagiye kugira nzobe bifise amategeko nkingira canke ugasanga tugiye nk'ahandi hantu katubaza mwe murabahe muzwi na hehe umva biradufasha umuntu abakeneye canke abipfuza bisaba iki canke yoca he kuvuga umuntu adukeneye araja ku mbuga ngurukana bumenyi hariho nimero ushobora kuturonderako urumva canke tukazisiga no ngaha nta na kimwe kibazo ushaka kuzivuga hariho 68 507 424 yindi nayo umugenzanje yivuga nuguhanahana ushaka kutubwira namwe sinzi yuko hari cyo kongeraho kuvyavuze hari ahandi hantu dushaka kubasanga oya nta kintu kinini no kongeraho kuvyavuze uretse ko dufise ama page Instagram Facebook izina nirijya nyene the best queens 257 ugiye ukandika uca tubona ariko ama nimero hariko ibintu ama service atandukanye yose dukora nukuvuga dushatse nashobora kutubura nimero nazo nziya nyene yabahaye sinzi ko nshobora gutanga izindi canke ni imwe canke oya ni zibiri hariho 79 31 0038 Beri Charlene yavuze ngo ijya mbere hari utuntu tumwe bamugurira reka ducishe mu gatoya hari tumwe bamugurira ariko no musi yavuze ngo yarabiruhutse bimwe hari ivyo yishoboze sivyo we nawe bimeze gute mu bisanzwe nawe we anje na urabizi hari oya nawe kwanza deja nawe hari ibintu usanga bikubaka nk'ubu nawe ndakubaza ico kibazo nk'ubu wewe utaraja gukora nko muri Mijo Talent TV atakira kuraronka hariho nk'ikintu wavuga ati vraiment kimenga ndakisavye naka nta kibazo kugira nawe rero byari bimeze niko natwe byari bimeze je byari bimeze uko iwanje nawe bimeze uko iwawe kuko ntubayeho muri condition zimwe oya mu bisanzwe none nka Fondo turi umukobwa nagenda sinzi ko hari yindi zina rya Fondo rero ngira ni nakagwa akagwa na poudre muga byose biguma bigaruka muri ya fondote urumva nyene hajya hari ibintu usanga umuntu akeneye cyangwa ugasanga nk'ubu ikintu aho gikenereye naho gisabe umuvyeyi si ukironkeye mugo kubera uvuga ati nk'ubu nyene naragiye gukora ikiraka naho samahera narayabitse umva ukeneye ikintu nturinda kuvuga ngo ndasaba naka mvuga ati ahubwo reka nkore muri bwa buryo bwanje umva birafasha. Murabona neza yuko bizogenda neza aho mushaka gushika mwatanguye kuhagera canke muramaze kuronka ibiraka kwanza? Ego turamaze kubironka ibiraka. Kiraka cambere mwaronse ikimeze gute kwanza muduhe twumve hari abantu bavuga ngo jewe ntabonye ivyo bakoze mbegi izo page zanyu murazicisha ko ibintu mwakoze cyane. Ego turazicisha ko cyane kuvuga ikiraka cambere yari twakoze dote y'umuntu umva kaya ari kiraka cambere reka harabaye ibisangasha harabaye imisi yose utanguje ikintu canke utanguye ikintu kwera utazi ingene biba bimeze ego uripanga ukavuga ngo bizogenda uku ariko bibaza ko kuvyinjamo vyoroshe umaze gucinjamo rero niho ubona ko ari ibintu bikomeye ibintu byabashikiye bikomeye nibi nk'ikintu cambere urumva gucegwa kandi twaguma tuvuga ngo dushika ku masaha abakobwa urabazi kwisiga iki
twiro tuje twacerewe ngo none byagenze gute twari twazindutse tukama tubazanya byagenze gute umva habaye mwo gucegwa ikindi nyene gusa sinovuga aho hari nk'ikintu ari nk'ibisanga ni kujya ko nurumva ano nk'ugiye gukora we muri service y'umuntu ntaguhemba wagiye nk'umugenzi vuga ati niraheza guserva bimbere abo mu maranje none barabaha abandi canke baratora amakazi ntibabindaba mugabo monami ewe kai urakora utawasanzaye mugano ne mwavuganye donc mwavuganye ko userva bajya bimbere gusa kumva ugasanga urayuruhiyemwe n'amahera baguhaye ntahuye n'ivyo wakoze oya basurabona nk'ubu cyose kukubwira uri nko muri service mu rubanza umva ntuvuga ati ngo nza guserva ngo abimbere gusa naho buri umuntu aserva umurundi ntabwo ati sindaro nkicongo agenda kizanire ashaka kuvuga ati ndagiye gukizana ushitseyo gaca wibonera abandi bantu gaca bivamo muguru umva uvuga ati ndi ku kazi antumye ikintu ahubwo n'utantumye ndamubaza ati warose abantu rero bakeneye canke bashaka kubatumira kugira ngo bafashize service bazuba bipanze deje urumva twe bamaze kuduhamagara ukadutumira umva ko deje ba wipanze kuko utipanze niyo duhamagara ntivyokunda urumva Berge yavuze ngo n'umuntu mbonye adafise icanyo aca mwegera novuga yuko mwaje hageze erega we ariyo abantu bagenda mu rubanza ntibashikirwe twaje mve kuza hageze gusa cyangwa ugasanga umuntu ashaka kuza yacerewe ugaca usanga baramuprotoka mbwa ati icara harya urumva yicaye mu bantu baronse bisaba urumva uri muri service umva ukikora besha no kugira nk'abantu babasha bande bakora ara nk'abajya abantu bakora ngira nko muri protocole y'abakuru ara kuguma ucunza ati urumva umuhagaze ku muryango n'uwinjiye ugenda kuba ati mufatike kubera urumva umuntu yaguhaye amahera yiwe umva kazamva nk'ubatasha avuga ati ngo bajya abantu wahamagaye ngo we yaraguze ibintu agaca avuga ati naraguze ibintu kweri bakanga kubitanga nabahaye n'amahera rero turi yaranja vraiment ya ico turagikora neza no kongera muri nginga oya mubise umva hari organisation y'urubanza umva hagaze kongera nyene turaterura tukabongera okay ndababaze muri stock bashiraho mwebwe nyene canke mwebwe no guserva barabaha mu gaserva hari gihe inzoga zifatwa nabo muri stock bakazibana ati ntizisohoka mwebwe namwe mubonye ko abantu bataronse ico gihe binca mubigenza gute ndikuvuga urumva mu bisanzwe twege turaserva baraduha tugaserva rero nk'ubugiye nko kuvugira nk'umuntu atije hariho umuntu akeneye icanywa kandi gusa surtout uzorabe nko mu rubanza barakubwira ati abafiye donner baje gutora ikintu ni mu biyime urumva nk'ubu twe ntibiradushikira ahantu tujya bakatwima twagiye gusa ntibiradushikira kuko urumva akubwira ati abafiye bage bumva niyobesha uramuha Okay ndanyuzwe sinzi ko hari akajambo ushaka kubaza cyangwa ushaka guterera ushaka kwandika muri commentaire kugira ngo ico ntababajije mubabaze muri commentaire barabishura iyo mishyura hari ku bwanyu kandi nabo nyene barabishura ama service atandukanye hariho guserva mu madote mu mariage mu manza mu anniversaire hari ahandi no ma conference mubakeneye mu ma service mushaka kubenvita hama sinzi ko ikibazo cyo kwambara donc umufise umustiliste canke mubivuga namwo mugapatana bimeze gute ku kibazo cyo kwambara en fait tuvuganye kuri marché wewe bivana n'urubanza ufise uratubwira ati nkeneye ko mwambara uko umaze kutubwira ko ingene twambara twumse ari ibintu dutegereza gukota umva ko dupataniramwo twe tuza twambaye neza twaberewe hama tugakorera urubanza neza hariho akabanza nabonye sinzi ko ari amafoto mwifotoje kugira tubone ko mutesa navyo urubanza sinzi ko ari iyo dote mwagiyemo mwari muberewe cyane mwari mwambaye nimvutano ni gitenge ari gitenge giharawe ariyo marché ya mbere twarose le 26 février ndofa ndavyibagiye vraiment bari batovye bari basa neza turaza kubasama amafoto kugira ngo tuze turayacishamo mubone ko ari abantu baje bipanze bien mubiyemvise canke mubatumye ko batabamara amazi urubanza rwanyu nimba ushaka urubanza rusa neza tumako the best queens 257 ushaka kuja kuri ID kugira ngo ubatume ko hariko ya nimero zabo ubakeneye ukabemvita kugira ngo bagukorere urubanza rusa neza abantu bawe ntibidoge ushaka kubategura uruntu rw'urubanza rumeze neza urubanza rusa neza ukavuga ati bizaba bimeze uko ariko abari mu service akaba aribo batoba urubanza rero babubatumye ko bashaka
baragutunganiriza urashika muri stoke bashobora kuvuga uti muri stoke hari yizi nshaka uzijere natumye abantu bameze uku byose barabikora publicity irakwiye urakoze cyane ego nari kumwe na Charlene na Belize Papillo abatabonera abana beza nagenda abwire yuko hamwe namwe byose birashoboka ni ugutezanya imbere abakobwa twaje abahungu rero ni ukuzikenyera kugira ngo muravuga ngo turabagaya ngo naco mufise kora nawe hama duhurize hamwe sivyo ngo ndamvugira ibintu nivyo no gukora abakobwa kugira ngo duhurize hamwe ibintu bigende neza ubuze ndakunganire mbuze unyunganire bon akabatsi k'amatsiko nagize canke ikintu ca niyumviriye mbega ivyo bintu ego mwavuze ko mwavyumviriye muri kumwe n'abagenzi mbega hoba hakenewe nka kurya twumva ngo hariho aba sponsor canke aba manager bafasha muri izo service ashobora kuvuga uti nk'umuntu akababwira ngo nkeneye mwambara uko ubwo nyene canke mwiyondwi canke muko kwezi yabateguje biraborohera kuronka mwavyipanze gute murafise umuntu abibashafashamwo bimeze gute urakoze cyane ikibazo cyiza umva jije asize mu nabugura kibazo Mubisanzwe twe turacari bato benshi turabanyeshure naho bamwe bashobora kuba barahejeje n'akazi bararonka kandi nabo barakaronse ntiboshobora kuca bafata uburyo bwabo ngo babuzanye muri groupe edaye nta nako turaronka ikintu ca mbere umuntu aduhaye marché akatubwira ati twambara ukuntu muri ico gihe nibitworohera kuko ntiduraronka amafaranga atuma turondera ama uniforme canke ico kintu uwo muntu abashaka ko twambara ikintu ca mbere nagoma sabe umuntu yoshima iki ciyumviro cacu agashaka kugishigikira ko dufasha kuri za nimero twatanga cyagaca kuri Mijo Talent TV akabasaba ingene yotora abajya bakobwa komsa akatubwira tukavugana akumva ikintu yodufasha turakeneye cyane mu manager ikindi naco turakeneye cyane ama sponsor aba boss ni benshi ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi Igitega Ibujumbura ni benshi no hanze y'igihugu cyane cyuvyumva aba diaspora bashobora kuba bavuka Igitega bakavuga ati bajya bana biyumvira igikorwa ciza canke ahandi mu zindi ntara zose nukuri turabahamagariye kugira ico badufashije kugira natwe turabe ko twogera imbere tugafasha abandi kuko natwe nitwatera imbere kugeza aho dushaka tuzokwakiramwe abandi usange n'abana babo turabakiriye je ndi wa mbere mu bo muzokwakira ndisabiye turabahaye nabo barinjiye bararose nk'ico turonka nico gituma rero saba sponsor cane y'amafaranga canke y'ama uniforme bivanye n'ico umutima ukurongora komsa turabe natwe ko haraho twogera kandi mwavuze ko muri no kwishuri benshi muba ini Bujumbura kubera ishure hari canke utuntu nyene umuntu yisumamwo ego umuraronsi yo marché yo kuduga urumva umwe wese atabujitike canke umwe wese agenda ukwiwe ashobora kuvuga uti jewe ndihaye igikorwa cyo kuza ndaba déplacer urumva iyo ni sponsor ikomeye cyane urumva navuze yuko umuntu muca ashoboye cyose kudufasha yo dufasha nukuri twobiryoherererwa twobishima turabantu duzi twifuza ko tuba mu majana n'amajana yego impamvu mvuze ngo kuri déplacer muvise ko bafite ikibazo cyo gucekwa kandi murazi ko igitoro c'ubunye ni soble rero byo bafasha nico cyumviro canje ntanzi cyambere ubundi muntu avuga yuko canke afise ikindi kintu yumva yofasha muri The Best Queens 257 asha arahawe ikaze imiryango iruguruye asha guca kuri Mijo Talent hari nimero ziri ngaho hepfo masha kuziramuka twakugira kugira ngo dufashanye muri gwa rukundo hari kandi kibazo nagize beri muravuze ko museva umengo service nza bakobwa gusa mbega nkibi ama service asaba inguvu mwavuze ko n'ama service ya atari marimwo masha gutera cercueil muca mu bigenza gute ibibazo bisaba ibintu by'inguvu turabona mwebwe murabana intoki ziracoroshe akaverni ni kavako no gufata paye muri ico gihe izo service zisaba inguvu muca mu bigenza gute mu bisanzwe nta nterema vraiment kuva navuka sindabona abakobwa bateriye cercueil rero mu gihe nk'ubu icyo gihe wewe waduciye kuri The Best Queen katubwira ati jewe nagize ikibazo shaka abantu bazomfasha kuri nterema mu guterura cercueil kuko urumva buri umuntu watwizeye
natwe turafise abandi basore dukorana b'inguvu vrema basha ntiwibaze barayisengeta afarasanzwe umva cha tubatumako kugira ngo urumva badukomplete bakakugira nawe kubera naho turabakobwa gusa turiko turavyumvira neza mu nyuma nyene umva hadoza n'abahungu umva bitwa bakinga urumva mu gihe rero tutaraheza kuko urumva bisaba ibintu vyo kwiyandikisha muga barahari nuko tutarabigira barahari bari reserve bafise inguvu amataye nyene babogari baterura Okay, reka ndabashimire cyane nongera ndababwira ngo kuhaje mutera imbere mwico gikorwa mwiyumviriye ejo kizoba vyarire umusaruro. Merci beaucoup. Turashimiye cyane mwebwe Mijo Talent TV atwiyumviriye ko kuko iyi ni publicité mu zindi namwe rega namwe mwadufashije kuko ndatwo tugiye kuronga amamarché menshi cyane kandi bicenga turabashimiye cyane muheza gikwe murakoze cyane yari Angela Nkunda avec the best queens 257 cyabananiye no kuvuga ibintu by'iwabo vraiment tubabwiye ko tubakunda cyane ciao ciao